basanzwe batuye muri iyo komine bakoranira hamwe kugira ngo birimbure bazirikane ubw'ubuzima bwa komine. Atubwiye ibyaranguwe, aravuga byose ko byaranguwe neza, ndetse aravuga n'ibyabagoye, ndetse arongera aravuga ati turafise n'ibindi twimirije kuzokora muri ino minsi. Hanyuma avuga ati duhiriwe duhishije ko nyakubahwa umukuru w'igisagara ca Bujumbura ari hano, avyumve abisubira vyumve, turafise ivyatugoye, turafise ivyo twomushikiriza nawe akaraba akaryo yodufasha. Ahanini yashimikiye ku mashure. Ayo mashure rero hariho amashure ageramiwe, hariho amashure aho abana biga bicara hasi, n'ayandi yagurutse, ndetse n'ayandi akiriko arubakwa. Ico yakivuze, nagomba rero ndamuremeshe, na cyane cyane ko twimirije iyugururwa ry'amashure. Nagomba manze ndamwemerere yuko tugiye kumuronsa intebe zo kwicarako, intebe zitari nke. Izo ntebe rero sindazivuga igiciro cyazo ubu nyene, mugabo ni intebe zizorenga 600. Tuzoraba rero akaryo ahari amashure abangamiwe cyane gose kurasha yandi abariho duhera, ariko icyo gikorwa ntituzogisozerera aho nyene, tuzobandanya uko uburyo buzogenda buraboneka. Yasubiye aravuga ati hariho inyubakwa na cyane cyane zo mu stanteri aranguriramwo ubuzima bwa misi yose, ko nayo nyene iri mu bwubako. Nagomba twihe plan d'action ni ivyo iyo twiyemeje kuzokora muri iki kiringo, ko iyo nyubakwa tuzoyisozera uno mwaka, hanyuma umwaka uzokurikira ayinjire burundu. Nongere ndamuremeshe, avuga ati hariho ishure y'imyuga, ishure na cyane cyane yamaze gutangura gukorwa, ariko ikaba nayo nyine itarasozerwa. Nagomba ndamuremeshe ndamubwira nti nayo nyine tuyishize muri plan d'action, nayo nyine uyu mwaka tuzowusozera ari uko umaze gutangura akazi kayo ka misi yose. Ivyo byose rero nagomba nsabe nyakubahwa DPE, nibagiye no kumuvuga sinanamubonye, hari umuntu amubwiye ko yari ngaha nawe nyene, no mwubahwa arongoye igisata c'amagara nawe nyene anyihanganire kanciyemwo. Nagomba rero uyo muyobozi w'amashure tuzofashanya ico gikorwa, tuzozibibusanya mbere n'ahandi hakenewe ko tuzogarukiraho amashure ageramiwe, na cyane cyane muri komine ya Ntahangwa, aho hasanzwe hari amashure menshi ataratera imbere, twongere nayo nyene tuyateza imbere. Nagomba rero azomfashe tuze turibusanya ico gikorwa azobakoze. Yavuze byinshi yaranguye, kandi ndamushimira, ndabashimira namwego mwese kuko ntiyabiranguye wenyene, na cyane cyane ko mwarimo muri hafi kugira ngo ivyo twamushinze akora muri kino kiringo abashe kubirongora neza, kubirangura neza. Na cyane cyane twongera tumubwira tuti burya umuyaga nkuba bijya twambwiye ko ashira amatara ahariho hose kugira ngo umuntu ariko aragenda atasha avuye ku kazi ntagire isanganya kubera ibisuma vyikinga ahantu hari umwiza. Yarabikoze mugabo ararushiriza kuko
ngendagenda muri komine mwijoro haracari hagahaze muri kebuka abo yabwiye ati mushira amatara ku mpangu zanyu si kuneza yiwe mugabo ni kuneza ya mwebwe mwese. Reka rero amajambo menshi yavuzwe jewe mpagurutse kugira ngo nshime mugabo ko mfise ijambo ryo gusozera nagomba ndababwire ibikurikira canke ndabibasabe. Nagomba icambere ndabasabe muhagararire amahoro n'umutekano. Aho ata mahoro ata mutekano twese nta numwe bari ngaha. Ayo rero mahoro umutekano mutsimbataze na cyane ko hariho n'ubukaye de ménage twabahaye muraza murandikamwo izo ngenzi zose kugira ngo indongozi kuva hasi kwa nyumba 10 kugeza kwa chef de quartier kubandanya chef de zone ndetse na kwa chef kwa administrateur ibyo byose mu birangure kugira ngo tumenye abatugendeye tumenye abagizi ba nabi iyo baza bava aho hose. Igice cya mbere icya kabiri nagomba ndabasabe namwe murabizi hari amazone muri amazone 6 agize iyi komine nziza ya Ntahangwa. Hariho amazone karuhariwe akidandaza imogi ibyayura mutwe inzoga zitemewe n'amategeko. Abo bantu nibahagarike kuko nabo nyene ntazobanywa. Duhiriwe duhishije turafise brasserie itanga inzoga z'ubwoko bwose. Ivyo bintu ni mubisezerere kuko amagara y'abantu arabangamiwe cyane gose. Rero nta terambere rizoshoboka aho tuzoba tubangamiwe n'amagara yacu. Ico rero mugifate nkama abadandaza izo nzoga abadandaza izo mugi na vya bindi biyayura imitwe babisezerera hakiri kare kuko umunsi twahagurutse tuzozira twese rimwe kandi ntazotunanira ibizokurikira bazobimenya.